Korea ya ruguru nico gihugu ca mbere kw'isi kirimo amategeko akomeye kandi adasanzwe adaha uburenganzira nabo mu banyagihugu. Korea ya ruguru kandi ni igihugu temerewe kwizera ko Imana ibaho. Ni igihugu bateguka gusenga umukuru w'igihugu, ni igihugu gifise amategeko adasanzwe ku buryo abanyagihugu benshi baba muri Korea ya ruguru baba bazi ko atabindi bihugu bibaho. Ntibakoresha internet nk'ibindi bihugu, ntibazi bibera kw'isi, bameze nk'abugaraniye ahantu hamwe, bahabwa ibihano bikomeye cyane ku byaha baba bakoze, naho co bari ca gito gisanzwe ushobora no gucirwa urubanza rwo gupfa. Kubera ko muri Korea ya ruguru bitegetswe ko uhora umanitse ifoto ya Kim Jong Un na sekuru wiwe Kim Il Sung kandi ukamuyikorera isuku. Hari umugore wo muri Korea ya ruguru inzu yahiriye ko yarafise akana k'imyaka 2 mu nzu. Uwo mugore yakoze ibishoboka byose arokora ko kana, ariko za foto bategekwa guhora basenga zihera mu nzu. Umugore bahise bamufunga, bamugihano gikomeye cyane, banamubwira ko yategerezwa kuba yabanje gutabara izo foto hama umwana agashaka agahirayo. Baramuhanye, bahana n'umuryango wiwe wose kugera ku gisekuru ca gatatu. Kino kiganiro tugire tugaruke ku bihano bitangaje cyane biri muri Korea ya ruguru. Ndakubwije ukuri uraza gutangazwa cyane n'ibintu bitemewe muri ico gihugu. Prosper ntuma mu bitabo inshuti y'ijyaniko niko nitwa. Ico ndagusaba gusa no gufata isegonda rimwe ukagira subscribe kuri channel yamenya byinshi utazi. Jeho ico nsabwa no kukubwira iby'amatwi yawe atigeze yumva ahandi. We gusa nega biringira ico nkwibwirira, nyuma twisange tuzi ibyo benshi batazi. Ndanaguha ikaze. Ariko imbere yuko tubandanya kino kiganiro banzure ke gato wumva ibi navyo. Nimba uri umwe mu mamiliyoni atigira canke ipfuza gutigira akoresheje 1xbet, menya ko hari code promo yitwa menya 11 mu ndome nkuru itanga bonus ya 200%. Mutigute ugikoresha iyi code promo ya menya 11 kuri depot ya mbere baca baguha 200% ya bonus. Ehe ingene bigenda, uratejaja application ya 1xbet, ucufyonda hajya handitse ngo registration, ucugira kandi handitse by phone, gisigaye ucushiramo nimero za telefone zawe. Ikindi kiba gisigaye gikomeye cyo wandika ya code promo menya 11 mu ndome nkuru kugira ngo hituronka bonus ya 200%. Hama uce wemera iryo tegeko, hama ucugira register. Ushaka andi makuru kuri ivyo twandikire kuri WhatsApp nimero 72 Muri Korea ya ruguru hari igihano gikomeye cyane kinagoye gutahura, bacita 3 generation punishment. Ni igihano gikomeye cyane aho gikora umuntu umwe bagahari umuryango wiwe wose, umugabo, umugore n'abana. Igitangaje nuko babandanya guhana ibisekuru bitatu bikomoka ku wakoze icyaha. Nimba ari umugabo yakoze ico cyaha bamufungana n'umugore wiwe n'abana biwe, nyuma abo bana biwe bavyaye no kuvuga buzukuru bo wakoze icyaha nabo barabafunga kugeza ku gisekuru ca gatatu. Bivuze ko abahana n'abatigeze bamenya ko ico cyaha cakozwe. Rero kandi cyaho ba wakoze ni nko gufatwa usoma Bibiliya canke kuvuga nabi inzego z'igihugu, kumviriza indirimbo canke kuraba amashusho atarayo muri Korea ya ruguru. Iyo baguketse ko wakoze icyaha cyo baraza bakagufatana n'umuryango wawe wose bakawufunga. Bamwe mu muryango wawe bagakoreshwa akazi ku gahato kandi badahembwa. Ariko kandi kibabaje cyane nuko atarubanza bigera babacira, bakigukeka byonyene birakwiye kugira ngo baguhane. Umuntu ashobora kukudendereza ko wakoze icyaha cyo atanu gutohoza na gukeye bashizemo bakaca baguhana. Abo kumva ko ashobora kuba wagambiriye gukora icyaha cyo bahita bagufunga ako kanya nyene. Ivyo rero ngo kubara kugira ntagira umunyagihugu wa Korea ya ruguru yiyumvira kwigumura ku butegetsi canke ngo avuga ivyo ashaka. Aha kandi baba bizi neza ko ukoze icyaha nko gusoma Bibiliya abavyeyi bawe bashobora kwicwa, abana bawe bagakurira mu gasho. Gushika ku gisekuru ca gatatu bituma abanyagihugu ba Korea ya ruguru bagira ubwoba bwo gukora ibyaha nk'ivyo, ivyo leta idashaka. Ivyo rero byo guhana kugera ku gisekuru ca gatatu, abategetsi ba Korea ya ruguru bavuga ko icaha kiguma mu maraso y'umuntu, ari nayo mpamvu bahana umuntu kugera ku gisekuru ca gatatu. Ivyo kandi ngo vyari byaranahanuwe aho binanditse muri Bibiliya. Muri kuvayo mu kigabane ca 20 ku murongo wa 5 aho havuga hati nzohana abana bazira ibicumuro by'abavyeyi babo gushika ku gisekuru ca gatatu ni ca kane. Gutunga Bibiliya canke igitabo ca Quran ibi ni nko kwitungira igisasu mu nzu. Bibiliya canke Quran ntivyemewe muri Korea ya ruguru, kandi kubitunga ni nko gukora icyaha gikomeye cyane. Muri Korea ya ruguru bategetswe kutizera imyizerere ya Gikristo canke ya Islam, no kuvuga ko atamana basenga, ahubwo bo bifitiye imana yabo basenga. Umutegetsi wa Korea ya ruguru yabayeho yitwa Kim Il Sung ndetse n'abamukomoka ko bose. Abo bavuga ko Kim Il Sung ari we yaremye Korea ya ruguru, bamwita President Eternel, President w'ibihe byose. Hari amasengero n'ibindi bibanza byo gusenga Kim Il Sung, aho usanga hamanitswe amafoto yiwe n'ibibumbano n'ibitabo byinshi. Bavyita ngo ni jambo rya Kim Il Sung.
Abanyakoreya ya ruguru rero bategerezwa gusenga bafukanye imbere y'ishusho ya Kim Il-sung, bakamwamamaza, bagategekwa gusoma amajambo yiwe afatwa nk'ibwirizwa ritagatifu. Kim Il-sung yavutse mu myaka y'1912 aza gufata ubutegetsi mu mwaka w'1948. Bivugwa ko hagati y'1930 n'1940 yari mu bagwanya abayapani bari barigaruriye Koreya ya ruguru. Ico gihe kandi bafashwa na leta y'abasoviet, ndetse kandi leta y'abasoviet inafasha Kim Il-sung gufata ubutegetsi. Ubwo hari mu mwaka w'1948 aca nishingira igihugu acita Democratic People's Republic of Korea. Itariki 25 z'ukwa gatandatu niho yacatera Koreya y'Epfo kugira ngo ayomeke kuri Koreya ya ruguru, ariko Amerika n'ibindi bihugu vyarabigwanije cyane birakomera. Ariko kandi kugeza ubu Koreya ya ruguru n'Yepfo ntivyigera vyumvikana. Ku butegetsi bwa Kim Il-sung yifashe nk'Imana kugeza naho abanyagihugu bo muri Koreya ya ruguru bamusenga, ndetse kandi ari mu burenganzira bwinshi abanyakoreya ya ruguru. Kim Il-sung rero yari yaravyaye umuhungu yitwa Kim Jong-il, amuvyarira iyo yari yarahungiye mu Burusiya. Ubwo ni mu mwaka w'1941. Mu mwaka w'1970 niho Kim Il-sung yatangura kumushira mu butegetsi, anamutegura kugira ngo azomusubirire. Nyuma rero yuko se Kim Il-sung apfuye mu mwaka w'1994 nibwo Kim Jong-il yaca musubirira atamatora abaye. Ariko kandi gitangaje nuko naho Kim Il-sung yapfuye n'ubu akiri umukuru w'igihugu, no kuvuga ko ayobora Koreya ya ruguru kandi yaramaze gufa. Ivyo nuko bimeze, ni nako byashizweho kandi ngo bizoguma uko ibihe byose. Bamwise ngo ni president eternel, president w'ibihe byose. Nyuma rero y'ubutegetsi bwa Kim Il-sung, umuhungu wiwe niwe yaciye amukorera mu ngata, abandanya byose yari yaratanguye. Ubutegetsi bwa Kim Jong-il bwatangiye mu mwaka w'1994 burabandanya bugera mu mwaka w'2011. Hagati yo myaka Kim Jong-il yarateje cyane imbere igisirikare ndetse agishira ku rundi rwego, ariko abandanya gukandamiza abanyagihugu ndetse akandamiza cyane abatavuga rumwe nawe. Yatanguje umugambi wo gukora ibibombe kirimbuzi. Mu mwaka w'2006 Koreya ya ruguru yakoze igerageza rya mbere rya bombe atomike. Ariko kandi rero naho uwo mutegetsi ataburenganzira na bumwe yari yarahaye abanyakoreya ya ruguru, we ngo yarakunda sinema cyane zo hanze mu bindi bihugu, mu gihe abanyakoreya ya ruguru batari banavyemerewe. Yavuze ko yaravye sinema zigira ku 200,000 zose, ndetse kandi kubera gukunda sinema yaciye anyuruza umuyobozi w'abakina filme w'umunyakoreya y'Epfo hamwe n'umugore wiwe kugira ngo baze baramukorera filme. Uyu mugabo kandi ngo Kim Jong-il yarakunda cyane umuvinyu waturuka mu Bufaransa, ndetse yanikundira ubuzima buryoshe cyane, ibintu abanyakoreya ya ruguru batari bazi ko binabaho. Kim Jong-il rero ngo yari yaravyaye abana benshi ku bagore batandukanye, harimo n'uwamusubiriye ku butegetsi Kim Jong-un, ari nawe ayobora Koreya ya ruguru kugeza n'uyu munsi. Kim Jong-un yavutse mu mwaka w'1984 avukira Pyongyang, ariko benshi bakavuga ko yoba yavukiye mu Busuwisi, ari naho yize amashuri. Ico gihe rero ngo aciga ntiyakunda kuvuga, ngo yaricisha bugufi cyane, ngo ntiyigira avugisha n'abanyeshuri bigana. Mu ntangiriro z'ibihumbi 2000 nibwo se wiwe Kim Jong-il yatangura kumutegura kugira ngo azomusubirire ku ntebe y'ubuyobozi. Nyuma rero y'urupfu rwa se mu mwaka wa 2011, Kim Jong-un niwe yatangajwe nk'umuntu asubiriye se ku buyobozi. Kim Jong-un akigera ku butegetsi, ivyo sekuru na se bakoze we yaciye avyunyura. Mu mwaka wa 2013 yaciye yica se wabo yitwa Jong Song-taek, ari nawe yamufashije kugera ku butegetsi. Bivugwa ko uwo Jong Song-taek yari umuntu w'umunyabwenge cyane, akaba yaranafise ububasha muri Koreya ya ruguru. Akaba kandi yari na vice chairman mu mugambwe wari ku butegetsi, akaba kandi yari na general. Byumvikana ko yarafise ijambo rikomeye mu gisirikare, mu gihe Kim Jong-un we yari akiri muto cyane, atabyinshi yarazi muri politiki. Nyuma yo kugera ku butegetsi rero Kim Jong-un yatinya ko se wabo yohava amukura ku butegetsi, nuko Kim Jong-un yamwagirije ko ashaka kwifata nk'umwami kandi ko ariko agerageza gufata ubutegetsi bwiwe mu ntoki. Kim Jong-un yamwagiriza gukorana n'Uburusiya canke Ubushinwa kugira ngo bamutembagaze ku butegetsi. Yagirijwe kandi ubusambanyi no gucafuza ubutegetsi. Muri Kigarama mu mwaka wa 2013 Jong Song-taek yarafashwe ku mugaragaro ndetse baca baranamyica. Bivugwa ko bamyishe bamugaburiye imbwa. Ivyo Kim Jong-un yakoze vyatumye bamutinya cyane. Kim Jong-un yishe kandi na murumuna wiwe bavukana kuri se yitwa Kim Jong-nam, akaba ari nawe yari mukuru wiwe. Bivugwa ko ari we yari gusubirira se, ariko biza guhinduka mu mwaka wa 2001 ubwo
afatwa agiye mu Buyapani ajanye impapuro za magendo. Nyuma rero Kim Jong Un niho yabona ko uwo mwene wabo ashobora kumubangamira ku butegetsi kuko amahanga ngo yashaka kumugira icitso na cane cane ko yibera mu Bushinwa. Bikanavugwa ko kandi Ubushinwa bwari bufise umugambi w'uko Kim Jong Nam yosubirira ku butegetsi Kim Jong Un. Mu 2017 niho baciye bamwiciye ku kibuga c'indege ca Malaysia. Abadogiteri babiri b'abagore, umwe wo muri Vietnam undi wo muri Indonesia, baramyegereye aho ategera indege bamushira mu maso uburozi bwitwa nerve agent bwica n'ingoga, acaratabaza bamujana kwa muganga ariko apfira kwa muganga. Kim Jong Un yagiye yica abandi bategetsi bose batavuga rumwe nawe, bose yarabishe umwe kuri umwe kugeza n'ubu nta muntu ashobora kumuvuguruza. Bose baramutinya, yifata nk'umwami w'ikirenga, nta muntu n'umwe ashobora kuvuga ibyo adashaka, nta umugira inama, igihugu kigenda we uko abyishakiye. Abategetsi bavuga ko Kim Jong Un adakosa, ijambo ryiwe ngo ni nk'irya Bibiliya muri leta. Kim Jong Un we yarushirije gushira amategeko akomeye cyane muri Korea ya Ruguru kurusha na sekuru wiwe, ku buryo muri Korea ya Ruguru harabibaza ko atabindi bihugu bibaho. Nk'ubu mu gihe twebwe turi mu mwaka 2025 bo bari mu mwaka w'114, twebwe kandi mu gihe dukoresha calendrier ya Gregoire bo bakoresha calendrier bita ngo ni Juche, ishingiye ku ivuka rya Kim Il Sung yashinze ico gihugu. Muramyibuka sokuru wa Kim Jong Un yavutse mu mwaka w'1912, ari naho Korea yacitangirira guharura imyaka, mu gihe abandi barura kwivuka rya Yesu Kristo. Kandi myibuke ko Kim Il Sung banamusenga muri Korea ya Ruguru. Kugeza ubu rero muri Korea ya Ruguru hari amategeko akomeye cyane kandi anatangaje cyane. Hari itegeko rivuga yuko bitemewe kwambara ijinisi muri Korea ya Ruguru. Iyo bakubonye wambaye ijinisi mu bantu baragupfunga. Impamvu bazanka rero ngo nuko zikomoka muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, umwasi mukuru wa leta ya Korea ya Ruguru. Kuba zarakomotse muri Amerika ivyo byonyene birakwiye kugira ngo ntizemegwe. Rero muri Korea ya Ruguru kwambara ijinisi cyane cyane y'ubururu biba byerekana ko ushigikiye leta ya Amerika. Uretse ivyo byo kwambara ijinisi muri Korea ya Ruguru ntibemewe kwimwesha uko bashaka, kuko igihugu arico kibagenera uko bimwesha. Hari ubwoko 15 bwemewe muri Korea ya Ruguru. Ku bagabo bafise guhitamwo mu bwoko 15 bw'inyimosho, kandi umushatsi ugategerezwa kuba ari mugufi cyane ntugere kuri santimetero 5, n'abagore bikabuko nyene. Gushiramwo dreadlocks, afros canke izindi nyimosho z'abazungu ntizemewe muri Korea ya Ruguru. Igitangaje nuko abakwafere bose babara abakozi ba leta, nta mukwafere yigenga bayo muri Korea ya Ruguru. Mu gihe udakurikije izo nyimosho bashizeho muri Korea ya Ruguru baragupfunga. Muri Korea ya Ruguru kandi indirimbo nka hip hop n'izindi zose ziva mu mahanga ntizemewe habe na gato, haba kuyiririmba canke kuzumviriza. Mu banyagihugu ba Korea ya Ruguru uwo muziki bawufata nk'uw'abantu bataye umuco w'abasambanyi. Mu 2021 Kim Jong Un yashizeho igihano cyo gupfa ku muntu yafashwe yumviriza indirimbo zo hanze canke koraba amafilme yo hanze muri Korea ya Ruguru. Babifata nko kugambanira igihugu. Hari nk'umusore w'imyaka 22 yafashwe video ariko araririmba indirimbo zo muri Amerika, baciye bamukadira igihano c'urupfu yiciwe mu bantu. Ababanyi biwe nabo babakatiye igihano cyo gukora ibikorwa by'agahato kubera ko bamwumvirije ariko araririmba. Ariko kandi naho izo ndirimbo zibujijwe zirumvirizwa cyane mu mpisho muri Korea ya Ruguru. Muri Korea ya Ruguru kandi ntivyemewe guhamagarana na telefone mu mahanga. Leta ya Korea ya Ruguru ibona ko guhamagara hanze y'igihugu ca Korea ari gutanga amabanga y'igihugu. Kubw'ivyo rero nta muntu n'umwe yemerewe guhamagara akoresheje telefone canke ikindi gikoresho ahamagara mu mahanga. Telefone zose ziva hanze nka iPhone, Android zirimwo Google Apps ndetse na carte SIM zo muri Korea ya Ruguru. Bakizi kubonana bavyita gukorana n'abansi b'igihugu, espionage canke kwigumura ku butegetsi. Aha kandi bashobora kugukatira igihano c'urupfu. Muri Korea ya Ruguru kandi nta internet bayo, bakoresha ibyo bita ngo ni intranet canke kwa miyongo. Iyi nayo iratandukanye cyane na internet kandi gakoreshwa abantu bake cyane muri Korea ya Ruguru kandi kanagenzurwa cyane kubera amategeko yo muri Korea ya Ruguru abuza abanyagihugu uburenganzira byinshi. Abanyagihugu bo muri Korea ya Ruguru bameze nk'abugaraniye ahantu, ntibazi ibiriko birabera ku isi. Benshi bahora bipfuza gutoroka Korea ya Ruguru, ariko iyo bagufashe baguha ca gihano ca 3 generation punishment, aho baguhanana n'ibisekuru bitatu bigukomoka. Korea ya Ruguru rero yabitsemwo ubwoba abanyagihugu bayo ku buryo batinya gukora ivyo leta idashaka. Yari Prosper Ntuma mu bitabo inshuti y'inyandiko niko nitwa cyo gusobanura kugira subscribe kuri channel yamenya byinshi utazi kugira ngo uzozora hugukira ubumenyi bwishi bugiye butandukanye. Ciao ciao.